hari ingabo nyinshi ntantanga zigapfa ku bwawe ndagukijije igicumuro maze nkubere agakiza nkutandukanya n'amahanga guhindura ubwoko kantu hari ingabo nyinshi ntantanga zigapfa ku bwawe ndagukijije igicumuro maze nkubere agakiza nkutandukanya n'amahanga guhindura ubwoko humura nshuti nkuzimye izina nararahiye sinzakureka umunsi mubi w'amakuba yawe zakurengera. Commencez. Makugendera munzira zawe gusa munzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye makugendera munzira zawe gusa munzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye. Amahoro amahoro umeze neza ego mwatubwira izina ryanyu? Nitwa Ishimwe Ange. Ego Ishimwe Ange asanzwe aba hehe? Sanzwe mba ku Mugaruro ku Muganuru iri mu Bukirasazi mu Kamenge mu Bukirasazi mu Kinama mu Kinama ego ni ku Mugaruro ku Mugaruro ni katiye nshasha Jean nizwi cyane ego usanzwe ukora iki? Ndi umuririmbyi nta kindi nkora. Ego warize amashure? Oya ndacari ku ishuri. Wiga he? Niga programme y'abakongomani. Ego nga mu Kinama muri Gitega kuri 13. Usanzwe uri umurundi kati? Ego ndi umurundi. Wavukiye Bujumbura? Ego aho nyene muri yakati wavuga? Oyaha navukiye mu Cibitoke ya Mutakura. Ego kariyeri yawe y'umuziki imeze gute? Nyene turashima uko biri hose. Ego mugabo ko nyene turakora tugatravaya nyene. Urana ko tugusanze kuri ETS Kamenge. Ego byagufashije iki? Ico vyamfashije nga kuri ETS turatravaya ku majwi yacu ugasanga umuntu ufise ijwi ryiza mugabo ukeneye technique yo kurikoresha iryo jwi ryawe. Ego ego vyamfashije vyinshi cane. Ucurira imbere ahe? Ndirimbira mu ishengero rya Exodus Church riri Mucarama. Kuririmbira kure none haya mu Cibitoke mu Kinama izindi zose bazihejeje? Oya ubundi ho hari igihe
uba wumva umutima ari ukurongorera. Ego. Nimba atari banga wewe urafise indirimbo ziwawe personnel atari iz'urushengero? Composition ndayifise ariko l'argent nyene kugira umuntu ayisohore ni ikibazo. Uwo kurondera support Ego wovyemera cane gose nta muntu yokwanga ngaho. support urazi ko ari nyinshi. Support y'ijwi yoyo urayironka nuno musi wayironka? Ego nuno musi niyo narindi ukeneye orientation n'intuzena n'uburyo. Ego ni support zibiri. Ego urazi ikintu bita label? Label ni kujya kuntu usinya amasezerano n'umuntu. Ego ukaza muri ntuze yiwe no kuvuga akagusapotinga mu byerekeranye no gusohora indirimbo, hanyuma zigize umusaruro mukabivugana. Ego ugasinya na kontra. Ni kontra. Ego ntacyo byo kwicira mu mashuri? Oya ntaco vyonyicira. None wiga university? Oya niga humaniteur. Ariko uri mu guheza? Ego ugeze mu wakangahe? Ngeze deuxième. Nk'ubu wumva wabikora nyene ukaririmba cyane cyane nivyo nyene dukeneye nk'abaririmbi. Ugira indirimbo zingahe? Composition ziwanje cyane. Eziwawe? Ndafise indirimbo zitanu. Nta nimwe urakora? Ego umuntu akurondereye support wobigumamo? Ego nobigumamo. Igihe umugabo nawe yadodoye ku muryango? Yadodoye urumva ko tuba twasinyanye kontra n'uyo muntu tukabijamwo, hanyuma ico ni ikiganiro twongirana kandi ikiganiro tukavuga ati bimeze uku nawe urabibona nyene nawe yobitahura kandi ico wari ikiganiro. Canke uzoca uprefera nawe umuririmbyi? Oya ubundi ho umuntu asapotinga umuntu kugira ngo atere imbere sivyo? Ego hari igihe cogera ugasanga support nanje no kwisapotinga. Ego ugasanga nanje ngiye mu vyo kwisapotinga je navyo zibari byiza. Ubu turi muri 2026. Ego wibona he muri 2040? My god 2040 ubundi Imana ihashikanye nje mbona byinshi cyane byiza kandi nzoba nigejeje kuri supporting yiwanje ndibaza nzoba ndiko uzobibamwo? Ego cyangwa uzobiheba kubera ubuzima? Hari n'igihe ucuba mu buzima bwo kuba umubyeyi, ubuzima bwo mu rugo buzokubuza. Oya ubundi ho je ndumuririmbyi. Ego kandi sivyo nigize. Ni impano yiwanje, ni talent yiwanje. Ego ni yiwanje, si wundi muntu ni yiwanje anje. Urumva kubivamwe nyene ntivyokunda kuko nyamba ari kubivamo mba nabivuyemo kera birarusha. Mba nabivuyemo mugabo kubera ko je ndumuririmbyi ari talent yiwanje ndafocusinga. Okay none kuba umuririmbyi urasi ko biryoshe cyane? Uramaze kubirira amahera makeya? Ego gatonyi. Genre narigeze kuja muri karaoke. Ndaririmba muri karaoke, ndaririmbye rimwe gusa. Natanye amahera kandi atari make. Umva uwo musi vyarandodesheje birenze no kuri eglise wacu. Ndashobora kuririmba neza abantu bakampezagira. Uraja muri competition? Competition ntavyo ndajamo bya competition. Urabikunda? Ego ndabikunda. Mu baririmbyi bashushe batoya uramaze kumva nka Alvera? Ndamuzi. Ego ndamaze kumwumva. Urazi ko ari mutoya muri ntuze y'umuziki kandi uramaze kubona ko ateye imbere. Iyo barimwo mu inspiration ni ujya gutuma ukora ugafatira ko akarorero. Wewe ufise uwakwenspiye inde? Jewe ubundi ho uwanyespiye kubera ko nyene bivana n'umuntu. Jewe icambere canyespiye
gihora kinyespera gukora cyane ego ca mbere ni jugi wanje jijyawe ego iranyespera gukora ica kabiri no kuno ushobora gukurikirana abaririmbyi hirya no hino ego bigatuma binyespera abaririmbyi bamwe abanyamerika ukaraba kuri YouTube nkaraba muri beni muri Amerika muri Congo oya aba my god hari muri nkunda yitwa Iristar aba muri Zambia oya si Zambia ni my god ndayibagiye ni muri ndayibagiye ndamukunda cyane ntacyo uprefera kuzoririmba mu ruhe rurimi igihe byaciyemo karonka lebo hanyuma ukazamuka wumva woririmba mu ndirimbo zingahe mu ndimi zingahe ndashobora kuririmba mu Congereza ndabikunda cyane uramaze kubitangura buke français ndashobora kuyiririmbamo kuko izo ni indimi nkunda sivyo ndazikunda nibagiye n'ikirundi ukunda nde mu gifaransa mu baririmba gospel Jesse nkurikirana gospel cyane ego uzoririmbana n'izisanzwe oya je nkunda gospel ariko hari igihe tuba turiko turatravaye amajwi tukarabira ku bandi ba star ego okay rero wo gufasha umusabiki uwamfasha no musabiki uwamfasha icyambere no musaba nuko yo icyambere cyo ni guhuza je nawe kwanza cyo nico cyambere ica kabiri nuko yonyitaho akakwitaho akagukurikirana ego akanteza imbere ego kugira ngo bigende neza jewe nzomwemerera nzokora neza aguswive akugeze ku yindi ntambwe yindi level urabona ko ari mu Burundi urashaka kwisanga kuri ntuzekote ya African Got Talent aho woshobora kugenda no muri Britain canke American Got Talent nawe uravyumva wobigerango cyane kandi urabona ko kiri muto birasaba ukora cyane uzoza witabira ama interview no mu bindi bihe wo kwitaba tube turagushimira televiziyo wayimenye televiziyo yitwa Dunda Entertainment Dunda Entertainment ni Dunda Entertainment yishinze gukurikirana guhinduka ko kugwaruka ugwaruka burya rwategeza guhinduka sivyo rero nawe igihe watangiye gukora indirimbo ya mbere abantu barayikunda kandi ucuhinduka none Alvera ntubona ko yahindutse niwe twavuze canke umukinyi w'amafilme Havel uravuze kubona ko yaciye ahinduka abakinyi bacu barahindutse Havel yatanguye ari umunyeshuri ku Université de Lac muri droit hanyuma maze gukina filme ubu yarahindutse ubona kiri wawe sawa rero turakwifurije ibi bihe ego wasubira ukatwibutsa izina nitwa Ange Ishimwe warangiriza ku kantu akantu kakaririmbo Hallelujah, 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 hallelujah. Yo, raconte, merci beaucoup. Ok, on les voit.